mwiriwe neza canke ijoro ryiza mu bibanza aho hamaze kuba mw'ijoro. Uyu munsi wa gatanu 14 z'ukwa kane uyu mwaka w'ibihumbi 2023, intasho zidasanzwe kuri missionnaire Miguel Bermudez Marine hari yari byongeye kandi nabo bose muriko muratubona biciye ku cogajuru Amazonas cyangwa kuri internet muri mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi ikigwa dufise ni ibanga ry'ibiremwa bishasha bwavuzwe 31 z'ukumunani mu 1997 buvugirwa muri Villahermosa, Mexique. Yakoresheje icyanditswe cyo mu Bigalatiya kigabane cya 6 umurongo wa 14 kugeza kuri 15. Reka natwe dusome mu vyakozwe n'intumwa ikigabane cya 10 uwo murongo wa 37 haravuga hati, iryo jambo mwebwe murarizi ryamamaye Yudaya hose ritanguriye i Galilaya hanyuma y'umubatizo uwo Yohana yigishije, rivuga ivya Yesu umunyanazareti ingene Imana yamusutse ko mpwemu yera n'ubushobozi akagenda agirira abantu neza agakiza abo bose wa murwanizi atwaza amanyama kuko Imana yari kumwe nawe. Aha yaranditse ko ngo asizwe kuko Imana yari yamusize, nk'uko bivugwa muri Luka Luka ikigabane cya 4 umurongo wa 16 haravuga hati, maze Yesu asubira aji Nazareti iyo yakuriye ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye ava hasi ngo asome. Mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya arakizingurura abona ahantu handitswe ngo mwe muhora hari kuri jewe, nicyo cyatumye ndobanuza amavuta. Murabona yaramurobanuje amavuta, Imana yaramusize kugira ngo mbwira aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka no kubohora abanywagutse imitima no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Azinga igitabo agisubiza umusanzi w'inzu aricara. Abantu bose bari mu isinagogi bamuhanga amaso, atangura kubabwira ati, ibyo vyanditswe birashyitse uyu munsi imbere yanyu nk'uko amatwi yanyu yiyumviye. Aha ku murongo wa 38 mu vyakozwe n'intumwa yaravuze ati, kubera ko Imana yamusize mpwemu yera ni Yesu w'i Nazareti ikamuha n'ubushobozi. Aho niho yanditse ko ngo asizwe. Ndabinginze murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Turabwirwa mu butumwa ubwo we yigishije, ubwo Mwendata Branham yavuze, aribwo buri mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 17 aha ni ku gace k'128. Yabwise Abaheburayo ikigabane cya mbere, aravuga ati agace k'128 aravuga ati, mwebwe murashobora kwibaza imbere y'uko habaho ubutaka, imbere y'uko habaho umuco, imbere y'uko habaho inyenyeri, imbere y'uko habaho ikintu icyo ari cyo cyose, hariho isoko rinini ridudubiza muri mpwemu, kandi hanze y'iryo soko muri iryo soko havuye y'urukundo rutunganye, kuko nta kindi kintu cyari gusohoka kiva ngaho uretse urukundo. Rero twebwe ivyo twebwe twita urukundo uyu munsi n'urukundo rwahumanye, ariko kubera ko turonka gatoya k'urukundo ruvuye ngaho muri twebwe,
rurahindura ibyiyumviro byacu byose. Rero hanze yo ngaho hava ikindi gice cy'iryo soko nyamukuru, diyama. Rero ibyo byiswe ubutungane, ukugororoka. Rero igihe umucyo ukomeye waseruka, cyangwa imishwarara myinshi ya mpwemu, urukundo n'amahoro, ibyo byose nibyo byari mu iryo soko. Nta mubabaro wari uhari, nta kintu na kimwe, utuburungu dutatu, nta rwanko na rumwe cyangwa ikintu na kibi cyari kihari. Yaranditse ko ngo logos, hejuru yandika ko ngo umwana w'Imana, inkingi y'umuriro. Kandi yaracapiye piramide, yandikamo hagati muri yo ngo urukundo. Kandi ngaho yaranditse ko ngo diyama. Aravuga ati ntibyari gushobora kuva mu iryo soko, yari uhoraho Imana. Rero uko abateologiya bose bayita, Teofaniya niyo yavuye ngaho, yaranditse ko ngo logos. Ivyo nivyo yanditse ngaho. Mu buryo bw'impwemu yiswe jambo. Jambo yavuye mu Mana. Biragoye kubitangira insiguro, kubisobanura, ariko cyari igice cy'Imana. Yaranditseho ngo Teofaniya bingana jambo, bingana logos, bingana ijambo. Rero ngibi ibyabaye ibyo ari byo. Munyihanganira jewe utuburungu dutatu, ibi ndabyinjiyemwo. Ibi binjana neza neza aho numva ndamukunze. Murabona jambo, kandi iryo soko rikomeye rya mpwemu ritagize itanguriro n'iherezo. Iyo mpwemu ikomeye yatanguye kuba mu vyaremwe, kandi jambo yavuye muri ibyo, yabaye umwana w'Imana. Bwari bwo buryo bumwe rudende bugaragara mpwemu yari afise, yari Teofaniya, bishaka kuvuga umubiri, kandi umubiri wari umeze nk'umuntu. Mose yarayibonye igihe yaca imbere ya utuburungu dutatu, igihe yari mu rutare yarayibonye, aravuga ati cyaza nk'igice cy'inyuma. Yaranditse ko ngo mu bitugu vy'umuntu. Nibwo bwoko nyene bw'umubiri twebwe turonka iyo dupfuye ngaha. Iri hema ryo ku isi risambutse, turafise irindi riba risanzwe riturindiriye. Yaranditse ko hejuru ngo Mose yarabonye Teofaniya ya Yesu. Umubiri wa Teofaniya bingana jambo, ijambo. Jambo bingana umwana w'Imana. Arabananya avuga ngaha muri ubu butumwa tugira dusomemo agace mu butumwa bwitwa ngo inyigisho z'umwigisha w'ukuri, bwavuze 11 z'ukwa gatandatu mu 1993 muri Santa Fe muri Bogota, Colombia. Aravuze ati nimwitegereze, twebwe tuzoba imiyabaga, tuboneke dufise hagati y'imyaka 18 na 21, kandi hazorengana imyaka amajana n'ibihumbi n'amamiliyoni, tuzoba tukiboneka dufise hagati y'imyaka 18 na 21. Rero Adamu yarahombye uwo mugisha. Igihe Imana yarema Adamu, hanyuma imukuramo Eva mu rubavu, mbega Imana yakoze iki? Niki Imana yaremye? Imana ntiyaremye uruhinja, akana gato kakivuka. Iki Imana yaremye umubiri w'umuyabaga wari ufite hagati y'imyaka 18 na 21. Kandi igihe Imana yamuremera Eva, Adamu yaramubonye, aravuga ati nakara ko mu marara yanje, n'igufa ryo mu magufa yanje. Amwita umugore Isha. Yakuye mu rubavu rwiwe mu gice ciwe umubiri w'umwigema afise imyaka hagati ya 18 na 21. Ishira muri we impwemu y'umugore yari isanzwe iri muri Adamu. Zica ziratandukanwa izo mpwemu zibiri, impwemu y'umugabo n'impwemu y'umugore. Nimurabe ku rupapuro rw'143 miki gitabo cy'imirongo. Hamwe Data Branamu mu butumwa bwiswe ngo ukubaka urugo be no kwahukana, ku gace k'amajana 279, ati uwe yabaye umukiza. Rero hategeza kuba hariho ikintu kiba cyazimiye. Byogenda gute? akagifata akakizimiza kugira ngo agicungure. Ntibwoba ari ubutungane niyo ushobora kurungika umuntu ukuzimu ngo ibe iyigororotse. Yo ni nziza, ni umwizigirwa, ivuga ukuri kandi n'umucamanza akomeye. Yo yobirika irakora yigwanya yo nyene ubwayo. Rero yategerezwa gushyira umuntu ngaha hanze, kandi yamuhaye ugufata ingingo. Yaranditse ko ngo amahitamo kugira ngo we ashobore utuntu dutatu. Yari izi ko umuntu azogwa.
kandi umuntu mu ishusho yayo bwite yaranditse ko ngo ishusho y'Imana teofaniya uburinganire bwa gatandatu. Ni gute we yari kugwa? Ubu rero muri ko murabona umucyo w'uyu munsi. Rero yo yategereje gukora ikindi kiremwa kivuye mu cyaremwe cy'inkomoko. Yaranditse ko ngo amahitamo y'umuntu ku giti ciwe, umugore bingana ikiremwa gikuwe mu kiremwa cy'inkomoko. Murabona nivyo, murabona rero icyo nicyo cyaguye. Yo yabikoze izi ko umuntu azogwa, kandi yarashyizwe ngaha mu maboko ya Satani nk'ugwavya ruteye isone. Mbega icyubahiro bugishigwa hehe? Nimuvyiyumvire ko ivyaremwe byose bigenda bimeze kwa kundi. Iyo iza kurema umugore muri vya biremwa vy'inkomoko ntiyari gucumura, kuko we ntiyari gushobora kubikora. We ntiyari kubikora. We ni kiremwa kitameze neza cyakomotse mu kiremwa cyo mu nkomoko. Yaranditse ko ngo Adamu bingana afise ishusho y'Imana, kuko we yabaye ikiremwa cy'inkomoko. Uko niko bimeze ku cyaha cyose. Ni ukugorekwa k'ukuri kw'inkomoko. Hepfo yaranditse ko ngo Adamu yari arimwo impwemu zibiri, impwemu y'ingabo n'impwemu y'ingore. Hepfo arandika ko ngo Imana nayo irimwo impwemu zibiri, kandi zari ziri muri Yesu. Mbega ikinyoma ni iki? Ni ukuri kuba kugoretswe. Mbega ubusambanyi ni iki? Mwibuke hahandi twasoma, aho nasomye ko izo mpwemu zibiri zari zatandukanijwe, zari zisanzwe ziri muri Adamu, zari zatandukanijwe igihe mu rubavu rwa Adamu Imana yahakura umufasha wiwe. Ni ukuvuga yahakuye umufasha wa Adamu, imukuye mu rubavu rwa Adamu. Ni ukuvuga muri icyo kiremwa cy'inkomoko Imana yahakuye Eva. Kandi Kristo ku musaraba i Karuvariyo nawe hariya mu rubavu rwiwe havuye ishengero ariryo ku munsi wa Pentekoti. Icyo cyaba hagiye icyo gice cy'impwemu y'umugore ya Yesu igishigwa mu ishengero. Iyo mpwemu ishigwa mu ishengero. Mbega ikinyoma ni iki? Ni ukuri kuba kugoretswe. Mbega ubusambanyi ni iki? Ni icyo gikorwa nyacyo ariko kiba kigoretswe. Rero aho hari kiremwa kigoretse, ibyo bintu byose niho byagiriye ingorane, kandi ibyo bintu byose byitwa icyaha. Biri ngaho nyene. Nicyo gituma ikibazo gikomeye cyane. N'akamanyu gusa, agace gusa kakuwe mu muntu, aho niho umuntu yahendewe. Imana yaramuremye, aha nyene byaragaragajwe. Icyo nicyo gituma we yaremwe umugore atameze neza. Nicyo kintu cyo hasi cyane gishobora kwibyumvirwa ko aha ku isi biciye mu bwiza bwiwe no kugenzura abantu biciye mu gitsina. N'ishusho yahawe na Satani ni kiremwa cyavuye mu kindi. Icyo Satani yakoze, yaranditse ko ngo Eva yacapuwe na Satani, ishusho yayihawe na Satani. We ararungikwa kugira ngo ahende abana b'Imana, kandi benshi muri bo arashobora kubarungika ikuzimu kurusha ikindi gikoresho cyose Satani yoba afise. Isi yo yacu yarahumanye isenga umugore. Ndazi ko badashobora kuvyizera, barahaguruka bakaririmba indirimbo kanaka n'ibindi n'ibindi ku munsi umwe, hanyuma naho ukababona bari kumwe n'abagore biruka hirya no hino ijoro ryose. Murabona ni byiza cyane imbere y'amaso y'Imana. We umugore aboneka ari hasi cyane y'ibindi bikoko byose Imana yashitse ku isi. Mube maso. Icyo nicyo gituma Imana imubuza kwigisha ijambo ryayo. Icyo nicyo gituma Imana itemerera umugore kwigisha, ntimwemerera gukora ikintu na kimwe mu ishengero, ahubwo aricara akanuma mu maso yitwikiriye. Yamuremeye umugabo, ntiyaremye umugabo kubw'umugore. Mwoba mwari mubizi ko umugore yaremewe umugabo ariko atari umugabo yaremewe umugore? Ni bangahe ibyo babizi? Bibiliya iravyigisha neza cyane.
we yahawe ikibanza mu muntu imbere y'ukugwa, ariko inyuma y'ukugwa, aha turazanye rero icyo kigwa, ariko inyuma y'ukugwa we umugabo yabaye uwutegeka umugore ategereza kuguma atekera anumye mu bintu byose. Rero hamwibuke aha yari karavuga abagore bo muri bwa bwoko rwa rugero, atari abagore abo mu nshuro zimwe yita abakenyezi bo mu ishengero begukira ari abo mu ishengero ryo muri buri gihe no muri buri kiringo, ahubwo aha yari karavuga aganisha yerekeza kuri ba bandi ari ibikoresho by'umwansi. Yaravuze ati umugore atari mwiza. Ahandi naho yaciye avuga ati si mwebwe bakenyezi muri ngaha, atahandi ko mvuga abari muri iyo mibereho iyo nariko ndavuga. Rero nimwitegereze icyo abandanya avuga ngaha. Mwendata William Soto aravuga ati izo mpwemu zaratandukanijwe impwemu zibiri, impwemu y'umugabo n'impwemu y'umugore. Icyo nicyo gituma umugabo buri gihe ategerezwa kuguma ari umugabo, umugore nawe buri gihe agategerezwa kuguma ari umugore, akaguma mu kibanza cyiwe kimugenewe, atagiye gufata ibintu biranga umugabo, n'umugabo nawe atagiye kugaragara ko ibintu biranga umugore. Umwe wese ategerezwa kuguma mu kibanza cy'Imana yamushyizemo, kuko avuye muri icyo kibanza cyiwe, aho rero aba yononye ishusho y'Imana, iyi Imana yahaye ikiremwa muntu, kandi atahomba imigisha y'Imana. nimwitegereze umuntu arahinduka kononekara, ni ukuvuga ngo aho rero aba yononye ishusho y'Imana. nimurabe mu butumwa rero, kandi aho mu yandi majambo aravuga ati acatakaza imigisha y'Imana. mu butumwa bwiswe ngo imbuto ntiziraganwa n'umuguruka, aratubwira ku rupapuro rwa 18, aravuga ati rero ni igihe cy'urubuto canke igihe cy'umugeni. umuguruka warapfuye, umuguruka warumye. igihe cy'ijambo inkumi ridakozwe ko n'inkumi, mwibuke ni igihe cy'ijambo inkumi. wowe ubishyize mu maboko y'idini nta nkeka ko ritoguma ari inkumi. wewe ubashyitsemwo ryohindura rihindurwa n'abantu, ariko ishengero ry'Imana ntirikorwa ko n'idini. Haleluya! ni ijambo ry'Imana rivyawe n'inkumi rigaragaye. Yesu Kristo ko yari areje ariko ari uyu munsi n'ibihe byose. Haleluya! mbega ingene ari igitangaza. ndamukunda, ndamwizeye, ndazi ko ari ukuri. ntirizokogwako. nta buryo bw'ingene amaboko y'idini yokora ku iryo jambo rivyawe n'inkumi umugeni. aracapura ibuye rikomeza imfuruka. oyaye mushingano, ryo ritegekwa n'Imana kugira ngo rive mw'iyo nkumi. ntimukore ku bintu vyanduye, muba mubaye ibikona. igihe nari mvuye muri Phoenix ku yundi munsi nje muri Tucson mu gikorane, mvuye muri Tucson mu gikorane, mwe mu w'Imana yaranteye amakenga ku kintu kanaka. igihe umugore wanje twari ko turayaga, abana bari basinziriye inyuma mu modoka, bwari ko burira, byaranteye amakenga. ndabigisiga, nditegereza icyo gisiga kanya gatoya, ndaciga ko cyo igishushanyo ishengero uyu munsi. yarandikaho ngo igisiga cyangwa agaca, igisiga. aha kandi yaranditse ko ngo igisiga, arandika ko ngo gishushanya ishengero ry'idini ry'abapentekote. acacapura ibihe hepfo gusa n'igihe cy'indwi n'akarongo kagamana mu gihe cy'indwi. rero igisiga nk'uko twese tubizi cyaratakaje ibirikiranga byo mu kurema kwacyo by'inkomoko. ibyo ni byo cyo ubwa
cyarigeze gusa n'inkukuma mukuru waco. Igisiga cyari nk'inkukuma, ariko ubu ntikiguruka ngo gishike hejuru cyane kugira ngo gihige hariya hejuru, ahubwo cyacitse ikintu kidakaze, ntikiguruka hejuru, kirataragurika hasi nk'igikona, kirahagarara kuri antene z'amatelefone kigahiga ubukwavu bwapfuye. Igisiga nticyari cyakozwe ngo gikore ibyo, cyari cyakozwe ngo kimere nk'inkukuma, cyategerezwa kuguruka kigashyika hejuru cyane, ariko aho byogenze uko cyacitse ikintu kidakaze kitabangutse, ntikiguruka ngo gishyike ahantu hatazwi hariya hejuru hasa n'ubururu. Oyaye mugenzi, kigeze ahantu kimeze mu buryo bugezweho bwo kuragwa kwacyo n'inyigisho zacyo na za teologiya zikozwe n'umuntu. Nimurabe, aravuga ati bishimikije mu buryo bwabo bugezweho bwo kuragwa mu mwuzuro, ukwigishwa na za teologiya zo mu idini kanaka, teologiya zikozwe n'abantu. Barondera udukwavu twapfuye twamaze kubora nk'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ibyo ni byo, gisimbagurika hasi ku butaka. Ibyo ni byo. Igisiga, murabona icyo havuga, icyo ibyo bisigura. Inkukuma yo ntiyigeze ihindura ikintu na kimwe, yo iguma ari inkukuma. Arandika ko ngo inkukuma n'igisiga. Igisiga ntikiguruka hejuru cyane kugira ngo kironke inyama nshyashya, cyo kiraba ibyo cyoronka byapfuye. Igisiga utuburungu dutatu, kirondera igiti cyo hafi kugira ngo kibone hasi ku butaka. Nimurabe, igisiga gishaje kiragenda mu ibarabara, kiraraba ku nsinga z'amantene y'amatelefoni, kikaraba ko cyobona ikintu cyapfuye cyaboze, cyashyitse aho kimeze, aho kitagira amababa yo kuguruka ngo gishyike kure. Ikintu cya mbere mwe mubona, mukibona ku isi ku butaka, kuko cyacitse ikintu kitabangutse, ntikigikoresha ububasha Imana yari yaragihaye. Ibikiranga ubwa mbere cyaraguruka hejuru kikaraba hasi, ariko ubu kiza hasi, ntigishobora mbere no kurangamiza ngo kirabe hejuru. Aha yarashyizemo ngo mu gihe cy'indwi ntibashobora kuraba hejuru. Cyo ubwenge bwacyo bwiyumvira inkwavu zapfuye cyoshobora kubona mu ibarabara, cyane ikanga kanaka yapfuye, ikanga kanaka yapfuye, cyangwa ikintu umuntu yoba yarafyonyoye yarahonyoye. Cyo si inkukuma, ariko gishaka gusa n'inkukuma, nk'uko ishengero riraba ibintu byayo by'inyigisho n'ibindi. Barapfuye haza imyaka myinshi biciye muri Luther, Wesley n'abapentekote. Baraba inyuma bakaraba ibyizerwa bikozwe n'abantu, aho bogurutse bagashyika hejuru cyane mu birere by'ijambo. Arandika ko ngo ibirere by'ijambo, aho ibintu byose bishoboka kubizera. Cyo cyafashe inyifato nk'iy'igikona. Ibintu byapfuye byasigiwe ibikona mu isi, inyigisho n'ibindi. Ibyo byasigiwe isi, si ibyo mu ishengero. Cyo ntikikibangutse, cyo kugeza ubu ntigishobora kuduga mu birere hejuru, kuko ibintu byose bishobokera bizera. Cyo kiricara kikavuga kiti, ni byiza, Dr. kanaka yaravuze ibintu kanaka, idini ryanjye ntiribyizeye gutyo. Igikona, igisiga gitinya kwinjira ngo kimene cyinjire mu masezerano y'Imana. Yaranditse ko ngaho mu birere by'ijembo, ibyo twari twabisomye. Mwe muravuga muti, iminsi y'ibitangaza yararenganye, mwebwe ntimubangutse, muratinya kugurukisha amababa yanyu ngo mushyike hariya, kandi mwakita abantu batabangutse, ntimuza mu bikorane. Ntimushobora kuza mu bibanza aho umukozi w'Imana yomara iminota 10 ku gicaniro.
basigaye bari ahantu bajya ibintu byapfiriye hasi ku butaka. cyo kiratinya kuguruka ngo gishyike hejuru, kirataragurika hasi nk'igikona, kikajya imfungurwa nk'iz'igikona. uko niko kiri. ibyo ni byo kugeza aho cyatanguye kumera nk'igikona. aha ndi ku rupapuro rwa 20, kugeza aho cyifata nk'igikona. kugeza ubu ntikikiri n'igisiga, mbere kirusha igikona kuba igikona. igisiga cyategezwa kuguruka, nticyojya ku nsinga ngo kirabe inkwavu zapfuye. uko niko ishengero rimeze uyu munsi. bavuga bati mbega n'akamaro akahe ko kuduga hejuru tukaronka imvugwa mu gihe dushobora kubona ubukwavu ngaha hasi? ariko ubwo bwo bwarapfuye, bwaraboze, bwarahumanye. bwarigeze kuba bumeze neza. niko bimeze ku nyigisho z'abarutera, ba Wesley n'abapentekote. ni kubera ko mwebwe mujya nk'ibikona. harabayeho manu nshasha yakoroka ivuye ku ijuru ku bana ba Isirayeli igihe bari mu rugendo. ikintu cyose cyabikwa cyaca kibora. twaramenyereye mu misozi kuvuga tuti hariho ibifungurwa byaboze. bishimikiza ku byo umuntu yavuze, ibyo umuntu kanaka yavuze. ariko isezerano ni iry'ikindi gihe kanaka. yaracapuye ko piramide n'ibihe by'ishengero. murabona, bishimikiza ibyo umuntu kanaka yavuze, mu gihe iryo riba ririndi isezerano ry'ikindi gihe gishasha, ikindi kiringo gishasha. aha arabandanya avuga, kandi mw'uwo murongo nk'uwo twoshobora kuja mu wundi murongo w'ivyanditswe. ariko reka tubandanye ngaha. aravuga ati umugabo ni umutwe w'ivyaremwe vyose. icyo nicyo gituma igihe Imana yaza mu buryo nk'umuntu, ntiyaje imeze nk'igikoko, nta nubwo yaje imeze nk'umugore, ahubwo yaje nk'umugabo. Imana yaragaragariye mu mubiri, umugabo Yesu w'i Nazareti, kuko umugabo ni igitsibo cy'ivyaremwe, kandi igitsibo cy'ikiremwa muntu nacyo ni umwami Yesu Kristo. nicyo gituma we ari umutwe w'umubiri w'ibanga, ari wugizwe n'umugwi w'abatoranijwe b'Imana. byashushanijwe mu ngoro Mose yubatse n'ingoro Salomo yubatse. byatangiwe insiguro n'umwami nyene Yesu Kristo. uko hagenda harashyitswe ibyo bice by'iyo ngoro, uko niko hagenda haratangirwa insiguro, bitangirwa insiguro mu biremwa abantu, ukubakwa kw'iriya ngoro kandi n'amabuye mazima. abatoranijwe bagira iyo ngoro yari ishushanyijwe mu ngoro ya Salomo no mu ngoro ya Mose. umwami Yesu Kristo niwo muntu ngirakamaro cyane wo mu uyu mubiri w'ibanga. niwe muntu ngirakamaro cyane mu vyaremwe vyose, kuko we ni inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. ku rupapuro rwa 17 mu gitabo cy'imirongo, agace k'128 mwe murashobora kwibaza imbere y'uko, reka turabe ngaha, ni mu gitabo kivuga ku vyahishuriwe Yohani. ivyo twari twabivuze, ivyahishuriwe Yohani ikigabane cya 4, aho ho twari twahasomye. tuje ku gitabo kivuga ku vyahishuriwe Yohani ikigabane cya 4 igice cya 3 cy'ico gitabo, ku rupapuro, reka turabe ni ku rupapuro rwa 27 na 28. Dice, es que este extracto del libro de citas n'agace kari mu gitabo cy'imirongo
ese es el que tengo acá, pero iki nicyo mfise allí ngaha, él había escrito esas ariko aha handi yari yanditsemwo porciones. iyo mirongo. Pero vamos a leer esta parte aquí, Reka dusome iki gice donde él habla, aho we avuga, dice, ¿dónde? Página 27, de Mirongo ibiri Revelación, n'indwi. capítulo 4, dice, ¿dónde está Aravuga ati, el Espíritu Santo? mbega mpwemu yera ari he? Aquí en el trono. Ni ngaha ku Y ntebe, dibujó una pirámide yaracapiye y la piramide flecha hacia la pirámide, n'agakwego kagana muri iyo piramide, brillando en cada edad de la ariko iglesia. arakayanganira muri buri gihe Esta cy'ishengero. edad de la iglesia Iki está gihe reflejando cy'ishengero atrás de esta manera cyarashushanyirijwe las voces de inyuma Dios. mu Jesucristo buryo es el mismo amajwi ayer, y'Imana. hoy y para Yesu Kristo ko siempre. yari ari ejo niko ari uyu munsi n'ibihe Siete byose. Murabona habían voces. indwi niyo majwi yari Siete ahari, lámparas encendidas, kandi amatara ndwi siete adometswe, espíritus, los impwemu cuales son los indwi. siete espíritus de Izo ni Dios. impwemu ndwi z'Imana. Recuerdan que hace un par de domingos mwibuke yuko haheze entramos nk'iy'Imana en eso, ibiri el gran twinjiye diamante, muri ivyo pero es diyama cortado nini, en muchas ariko diferentes maneras isi tugwa para reflejar el fuego y luces de iringanizwa mu buryo butandukanye kugira ngo yerekane imico. y las yaciye yacapura ko yandikaho ngo diyama n'ibihe by'ishengero. Uko niko bimeze. Yesu Kristo ni inkomoko y'ibyaremwe n'Imana, ibyahishuriwe na rimwe. Ivyo nivyo rero, igihe Imana yaremwa, we ni inkomoko y'ibyaremwe n'Imana, kandi Imana ni iyihoraho. Mbega ibyo nivyo. Ariko igihe Imana yaremwa, igihe uruhinja rutoya rwasamwe mu nda y'umumama w'inkumi, rero utwo turemangingo twagwiririye muri we kugira ngo havuke urwo ruhinja ruto, rwabaye inkomoko y'ibyaremwe n'Imana, kuko Imana yarambaye umubiri iba hagati muri twebwe, kandi yabaye Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, inkomoko y'ibyaremwe n'Imana. Yaranditse ko ngo inkomoko y'ibyaremwe n'Imana. Rero mu iryo babi ryavuye mu mukungugu, kuko yaremwe mu mukungugu. Mbega ibyo nibyo. Yarajya imfungurwa nkanje, yarajya imfungurwa nka mwebwe. Uwo ni umukungugu w'umubiri. Yarabaye calcium, potassium, peterole, umuco wo mu isanzura, ariko muri we habaye umuco uhoraho. Mbega ntibitangaje ko abamajusi babwiye ya nyenyeri bati, tuyobora udushikane ku muco wawe utunganye. Bo bariko baragereranya umuco, iyo yari kishushanya umuco utunganye, we yari ahari umuco utunganye w'Imana, inkomoko y'ibyaremwe n'Imana. Aho niho yari ari. Ni gute yashobora kwishushanya wenyine ubwiwe bundi bushasha mu nyenyeri ziwe zo ku isi, hanyuma abamajusi baramaze kumubonera ku ijuru, bagaca baba impwemu zikorera Imana ngaho ku isi. Yaracapiye ibuye rikomeza imfuruka n'agakwego kagana ahavuga ngo umuco utunganye, ugana mu ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero ahavuga ngo inyenyeri zo ku isi. Yaracapiye rero munsi mu gice cyo mu bihe by'ishengero. Iwe yarakomerekejwe, diyama nini yasituwe, yaringanijwe. Yaranditse ko ngo inyenyeri, abamarayika indwi bingana impwemu zikorera Imana. We yararinganijwe, diyama nini yakomerekejwe ibyaha byacu, igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri we, imishishagu yiwe niyo yadukijije. Mbega yariko arakora iki? Yariko arishushanya yigereranya. Mendate biriya marabana yavuga ngaha, Imana igihe yigira teofaniya, igihe yigira wa mubiri wa teofaniya, Imana yaramanutse mu iyi nteguro y'irema, iyo yari isanganye mu bwenge bwayo. Imana ariyo bugingo budashira, yaramanutse itangura kwigaragaza. Ubuzima bwigaragariza mu biremwa, aho hatangura ubuzima bw'ibiremwa. Muri jambo hari ubugingo, ubugingo bw'ibyaremwe byose bwari buri ngaho. Nicyo gituma yavuze habaho ibyaremwe byose guhera k'uwo mubiri wa teofaniya. Yavugiye mu uwo mubiri wa teofaniya, yaravuga bikabaho ibyo avuze. Mbega n'igihe kingana gute byamara mu bijyanye n'iki gihe cyacu ntitukizi icyo gihe, ariko ku Mana ariyo ihoraho, igihe kuri yo ntacyo kivuze. Rero igihambaye cyane si igihe cyamaze, igihe cyose cyaremwe uhereye igihe Imana yakivuga kugeza aho cyahinduka ukuri.
icy'ingirakamaro cyane igihambaye ni uko imana ariyo yavuze iryo jambo rirema iri mu mubiri wayo wa teofaniya, hanyuma birahinduka ukuri. nimwitegeze mu itanguriro rimwe rimwe havuga uku gukurikira: bwa mbere na mbere Imana yaremye amajuru n'isi. ninde yaremye ibintu byose? Imana. no muri Yohana havuga yuko ari ijambo, kuko havuga yuko ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'Imana, ariyo Logosi n'ijambo, kandi ijambo yari Imana muri teofaniya iriko iratangura ibiremwa. aho hari inkomoko y'ibyaremwe biri muri ijambo, muri Kristo, mu Mana, muri iyo teofaniya. kandi inkomoko y'ibyaremwe, jambo ariyo Mana, jambo ariyo Logosi, jambo ari wo mubiri wa teofaniya w'Imana. icyo nicyo kintu cya mbere Imana yaremye, umubiri wayo bwite wa teofaniya. uwo ni wo Imana yari kuvugiramo ibi byaremwe byose bikabaho. kandi turabona ko yabeshejeho ibyaremwe byose ushyizemo na Adamu mu buringanire bwa gatandatu. hanyuma yarabeshejeho ikiremwa muntu mu mubiri ufatika. none ni kubera ko yakizanye mu mubiri ufatika, umubiri wo ngaha ku isi, kuko integuro y'Imana byari birimo ko Imana nayo nyene yari kuzoza muri ubu buringanire bwo kuyu mubumbe w'isi mu buryo bufatika buboneka mu mubiri ufatika, umubiri umeze nk'uw'ibiremwa abantu. ariko Imana yaremeye ikiremwa muntu umubiri ufatika ubwa mbere, hanyuma nayo iriremera umubiri wayo bwite mu nda y'inkumi Mariya, aho yaremeye akaremangingo k'amaraso ariko kagwiriye kugeza habayeho wa mubiri w'Umwami Yesu Kristo. rero nimwitegereze, Imana yigize mu ishusho y'ikiremwa muntu kugira ngo isikane ikiremwa muntu mu ishusho y'Imana bundi bushasha, nk'uko byari mu nteguro y'ukugarurwa kw'abana b'Imana bose. nimurabe ku rupapuro twari ko turaraba ko mu kanya ku 143 haratubwira ku murongo wa 12:80 haravuga ati: ariko aleluya, hazogera igihe aho hatazokongera kubaho igitsina, ahubwo Imana izohamagara abana bayo bavuye mu mukungugu wo mu isi bundi bushasha, nk'uko byagenze mu nkomoko, bidaciye mu mugore kanaka, ahubwo biciye mu kumena ubutaka n'umucyo w'isanzure. Imana izorema bundi bushasha nk'uko yaremye Adamu ku nshuro ya mbere. yaranditse ko ngo Imana izorema imibiri mishasha. yaranditse ngo Adamu na Eva izuka no guhindurwa irema. Mudatabiriya marabana yavuga ati icyo nicyo gituma tuzogira ishusho y'Umwami Yesu Kristo, kuko we yihaye ishusho y'ikiremwa muntu kugira ngo twebwe dushobore gusubizwa mu ishusho na kameremere y'Umwami Yesu Kristo, bityo rero dushike ku gutungana mu mwuzuro, kandi tube turi abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana isumba byose, bagaragariye mu mibiri ihoraho, kandi tubeho ibihe bidashira turi imiyabaga ibihe byose. buri gihe tuboneke dufise hagati y'imyaka 18 na 21. imbere gato yaravuga ati: mbega mwabonye ikintu tutari bwigere tuvuga namba, ikintu mu kindi gihe na kimwe nk'uko ndavyibuka kitari bwigere kimenyekanishwa. nimwumvise ikintu cyavuzwe cyo mu itanguriro. reka dusubire muri ibyo yavuze mu ntango. ni uko igihe Imana yarema Adamu na Eva, icyo yaremye umusore ubwa mbere, hanyuma irema inkumi. icyo gituma igihe twebwe twese tuzosubira mu bugingo budashira, tuzoba turi imiyabaga dufite hagati y'imyaka 18 na 21. tuzosubizwa ibintu byose batakaje mu kugwa, tuzosubizwa aho tuba imiyabaga dufite ubugingo budashira, dufite imibiri ihoraho mu itoto ry'ubuyabaga dufite hagati y'imyaka 18 na 21. naho yoducako imyaka 10,000, 100,000 cyangwa 1,000,000 w'imyaka, imyaka amamiliyoni,
amajana tuzobandanya turi imiyabaga dufite hagati y'imyaka 18 na 21. kubera iki? kuko aho tuzoba twinjiye mu bihe bidashira dufite umubiri uhoraho, kandi igihe kizoducako, ariko ni nk'aho buri gihe haheze umwaka turunama ukarengana ntugire icyo tugize. Ikimumbi kiduciye ko tukunama kikarengana, hakarengana imyaka miliyoni tukunama gatoya ikarengana. ni ukuvuga ko igihe atacyo kizotubwira ngo kidusige inkurikizi muri twebwe. Inkurikizi dusigirwa n'igihe turasigirwa iminkanyari, imvi, ariko mu mubiri uhoraho igihe nta nkurikizi kizodusigako. rero tuzobaho ibihe bidashira. nimurabe ku rupapuro rwa 47 muri iki gitabo cy'imirongo. haratubwira ku rupapuro rw'amajana ane agace k'amajana 42 ku rupapuro rwa 47. twebwe abariho turi bazima tuzoba twasigaye gushitsa ku kuza k'umwami. ntituzoba zibira canke ngo twitangire imbere abasinziriye. ba bantu b'igiciro bashingisha intahe zabo amaraso yabo, kwitangira imbere abasinziriye, kuko inzambi izovuga hari ikintu kizoba. icyo kintu kanaka ubutumwa bwiza buzosamirana. itangazo ry'ukuza kwiwe yaranditse ko ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami, abapfiye muri Kristo nibo bazoca babanza kuzuka, natwe abariho turi bazima tuzoba dusigaye tuzohindurwa. duhagaze ngaho tuzokwiyumvamwo impinduka, umushatsi w'imvi uzozimangana, iminkanyari izonyika, duhinduke mu kanya gatoya nko mu kanya ko gukubita ingohe. tuzoheza tubona abakundwa bacu ba kera. yaranditse ko ngo itangazo ry'ukuza rizosamirana, inzamba y'Imana, izuka be no guhindurwa. arambandanya avuga ati rero ibi ni ibintu Imana itwigisha muri iki gihe, kuko twese turiko turigishwa n'Imana muri iki gihe cyacu cy'ibuye rikomeza imfuruka, no muri iki kiringo cyacu cy'ubwami. rero mwibuke ko atanumwe ashobora kuzana cyangwa ngo amenyekanishe ibintu byari bigiye kuba muri iki gihe cya nyuma, uretse gusa biza gusa biciye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. arabaranya avuga ati nk'uko byagenze mu bindi bihe no mu bindi biringo, abantu bose bari abo mu ivyo bihe, abatonze bo mu ivyo bihe n'ivyo biringo, bigishijwe n'Imana biciye mu ntumwa yayo yo mu gihe abo bantu babayemo cyangwa ikiringo babayemo. uko niko natwe twaramukiwe umugisha wo kw'iherezo ry'igihe, kugira ngo twigishwe n'Imana mu bintu byose bijyanye n'iki gihe cyacu n'iki kiringo cyacu. kandi ni ahantu aho amabanga yose yari ahishijwe mu bindi bihe n'ibindi biringo, aho ahishurirwa muri iki gihe cyacu n'iki kiringo cyacu. mu butumwa bwiswe ngo ingoro nshasha bwavuzwe 15 z'ukw'icumi mu 77 muri Cayeye, Puerto Rico, aravuga ati umucyo wo ku mugoroba warabonekeye ngaha mu gitondo, kandi wagiye mu gitondo. rero mwibuke ko zari tariki 24 z'ukw'icumi na kabiri, ni ukuvuga zoba zari 24 z'ukw'icumi buca ari 25, ni ukuvuga saa 11:49 muri icyo gitondo. zoba zari rero itariki 25 z'ukw'icumi na kabiri, aho ngarukiriza kubibona. hamwe byoba byabaye ukundi nzobibabwira mu kindi gihe, ariko nk'uko nabibonye byagenze uko. rero ku isi umunsi w'ejo n'uyu munsi ni umunsi w'umunezero w'ibijyanye n'isi, itariki 24 na 25 z'ukw'icumi na kabiri. ariko ku ihanga ry'Imana cyabaye igihe cy'umusonga cy'umubabaro, kuko yaratuvuyemo Eliya wa kane ajya mu buringanire bwa gatandatu aho bari bamurindiririye. ariko yaravuze ko we yari kuzogaruka, azogaruka mu izuka, tuzomubona bundi bushyashya. kandi yavuze yuko yari umuyabaga w'imyaka hagati ya 18 na 21. rero umunsi umwe azobana natwe. rero
un día con nosotros tuzaba en esta tumufise casa. umunsi umwe ari kumwe natwe muri iri Allí cuando hema él estaba hablando, aho igihe en yariko ese aravuga lugar. muri Pero ico miren kibanza lo que ariko eso nimurabe allí estaba ico ivyo representando. vyariko birashushanya Dice, esto aravuga ati parecerá quizás un sueño. ivyo bizoboneka kumbura ari nk'indoto ariko si Este indoto. extracto está en el libro Uwo de murongo uri mu gitabo los extractos de la visión de la gran carpa kibivuga ku catedral. iyerekwa ry'ihema nini katedrali ni ibitabo bine. Uyu murongo uri mu gitabo cya mbere En las primeras páginas, ku mpapuro za mbere. esto parecerá quizás un Ivyo sueño, kumbure pero no bizoboneka es un sueño. nk'indoto ariko Él si se indoto. vio We en otra dimensión, yaribonye ari mu bundi en una buringanire, dimensión más alta. mu buringanire bwo Pero dijo hejuru, que vino ariko a yavuze una ko carpa, yaje mu ihema, pero que la gente ariko no yavuze lo ko podían abantu ver a él. batashobora kumubona we. Vean, Murabona? así que algún día Rero eso umunsi también lo umwe verán ivyo cumplido bazobibona en la bishigitswe resurrección. mu O sea, ya izuka, ni ukuvuga cuando llegue el momento iyo ya hagera umwanya ocurrirá la resurrección. hazoheza habizuka, Pero llegará el momento ariko en que hazogera también umwanya aho vyongeye no lo podrán ver, batazoshobora kumubona, ni ukuvuga estará ahí, pero no azoba ari lo podrán ngaha ver. ariko ntibazoshobora kumubona. Recuerden que él fue Mwibuke ko we a una de las actividades yagiye muri kimwe mu bikorane y estaba viendo todo kandi yariko arabona lo que ibintu estaba byose ocurriendo allí. byariko birahabera. Lo estamos esperando a todos ellos Turabarindiriye abo a través bose del mundo entero. mu isi yose El igiye ikagera, ministro umukozi que pueda w'Imana tener sobre él azoshobora la kuba afise unción kuri we correspondiente ugusigwa para ministrarle a un ku pueblo bigenewe la kugira palabra ngo que azanire necesita ihanga abantu para que llegue a la bakeneye perfección. kugira ngo bashike ku Con ese gutungana. grupo, Hamwe n'uwo Dios mugwi traerá a los muertos en Cristo. Imana izoheza izana abapfiriye muri Tendrán que venir, Kristo, y entonces bazotegerezwa le tendrán que kuza, aparecer rero a bazotegerezwa ese grupo. kwiyereka uwo mugwi. Ahora recuerden Rero que todos los mwibuke ministros ko abakozi han deseado b'Imana eso. bose bamye Y todo bifuza ministro ibyo, con sus kandi umukozi w'Imana congregaciones wese ha deseado n'amakoraniro que el yabo primer lugar barifuje ko que el ikibanza hermano cya Branham mbere visite cuando icyo mwenda resucite Aburahamu yogendera sea su azutse ko congregación. ryoba ikoraniro Por lo tanto, ryabo. Nuko rero Él dijo que cuando él estaba we en yavuze ko otra igihe yari dimensión, mu bundi él buringanire descendió a un lugar yarururukiye donde mu había una kibanza carpa. ahari hari ihema. Murabona? Así es que sabemos Rero que algo va a turazi pasar ko algún día. hari ikintu kizoba Algo umunsi tiene que umwe, pasar. hari ikintu gitegerezwa Ahora kuba. recuerden Rero mwibuke que solamente por eso mwibuke que ko algunas ocasiones nicyo en gituma algún hariho lugar el hermano igihe Branham kimwe habla y mu dice bibanza bimwe aho mwenda que ellos Aburahamu están yavuze allí y no están. ako bo baba bari ngaha nyene ariko ntibaboneka ko bari ngaha, Ser vistos por kandi los escogidos. bazoshobora kubonwa Y ya sabemos n'abatoranijwe. todo eso que hemos Kandi estado ibyo byose hablando. turabizi, twagiye Pero las turabivuga, ariko abantu No sabrán abantu que están ahí. ntibazomenya ko bari Por ngaha. ejemplo, Nk'akarorero, cuando entraban al cuartito, igihe binjira mu kumba gatoya bagasohoka bakize, no sabía ntibamenya lo que había acontecido. ibyaba bibaye. Ya eso es Ivyo algo que estará ocurriendo kiba ari ahí. ikintu, ni ikintu kizoba kiriko kirabera ngaho cyerekana igituma No podían ubu batazoshobora ver lo que allí estaba kubona aconteciendo. ibizoba biriko birabera Porque ngaho. recuerden, Kuko mwibuke, si el ángel le dijo nimba que la marayika tercera yaramubwiye etapa, ko ese ugukwegwa tercer kwa alama, gatatu no ugukwegwa iba a kwa ser dado a gatatu conocer al ko público, kutari kumenyeshwa abantu ku mugaragaro, como ocurrió Mbe, en la primera etapa y nk'uko segunda byabaye etapa, mu quien lo gukwegwa habló, kwa mbere lo n'ukwa explicó, kabiri, aho yabivuze y arabitangira surgieron miles de insiguro, indicaciones. haca haduka bigana ibihumbi n'ibihumbi. Va a salir una persona de allí diciendo Ni gute umuntu lo que yosohoka pasó allí avuye mu dentro. kumba akavuga ibyabereye imbere mw'ako kumba? Si es algo oculto, Nimba ari ikintu que gihishijwe, ni el hermano Branham icyo na mwene data Aburahamu yarabugijwe kukivuga, nadie dirá nta eso, muntu mucho n'umwe menos rero aza uvuga ivyo. Ikitoshoboka na gato koho ni kuri abo bokwinjira kugira ngo bakire bagasohoka. Ni gute boca baja kuvuga no gusigura ibyabereye imbere, nimba na mwene data Aburahamu nawe yarabugijwe ko atovuga na kimwe, kuko hariho ibanga ngaho comprendido por el ritahurwa ministerio gusa n'ubukozi que esté operando buba en ese buriko momento burakora mw'ako kanya, allí. bukorera ngaho. Por lo tanto, él dijo que cuando él estaba nuko en rero otra we yaravuze dimensión, ko igihe yari él mu bundi descendió a un buringanire lugar donde había yarururukiye una mu kibanza hari hari ihema. Así es que sabemos Murabona que algo rero va a pasar algún turazi día. ko hari ikintu kizoba Algo tiene umunsi que umwe, pasar. hari ikintu Ellos gitegerezwa están muy kuba. lejos, ellos están ubu muy ntibari cerca de kure nosotros. cyane, bari ngaha Están hafi viendo, cyane pero yacu, no bariko pueden pasar baratubona, acá, ni nosotros ariko pasar hasta ntibashobora que gushika lleguemos ngaha a la canke natwe perfección. ngo dushike aho bari tutarashika ku Hemos sido gutungana. colocados
twarashyizwe mu icyo kirere no mu gukongerezwa n'uburinganire bwa gatandatu, ariko kugeza n'ubu hamwe n'amaso yacu ntidushobora kwitegereza ngo tubone hariya hakurya, ariko umunsi umwe tuzokwitegereza tubibone, nabo bazoshobora kubana natwe, natwe tubane nabo. Ibi ni ibintu byasezeranywe, kuko igihe umwami yazuka yarabanye nabo abari biteguye. Reka nsubiremo, ariko igihe umwami yazuka yarabanye na ba bandi bari biteguye, kandi n'abera bose bazukanye n'umwami bivuga yuko biyeretse benshi mu miryango yabo. Uko niko bizoba no muri iki gihe, niko Eliya wa kane atubwira. Rero turanezerejwe n'uko umunsi umwe tuzogenderwa nabo mu buringanire bwa gatandatu, abashyitsi abo tuzoshobora gusangira atari ubutumwa gusa, ahubwo n'imfungurwa dufise mu nzu zacu. Zibaye zisigaye muri iyo minsi tuzozisangura, tutanazifise tuzozirema. nta ngorane zizobaho muri iyo minsi. Rero turazi yuko tuzogenderwa. Iyo umuntu aronse abashyitsi, icyo ategerezwa gukora ni ukuba afise inzu iteguye neza. Inzu yacu yo ku isi iba iteguye neza, ubuzima bwacu butunganijwe, kuko ukugenderwa turindiriye si ukugenderwa n'umuntu umwe gusa, ahubwo ni ukugenderwa n'abera b'Imana bose bagiye mu bihe byarenganye, kandi tuzobamenya. Nabo muri iki gihe cyacu nta nkeka nabo nyene, kandi tuzobamenya. Buri mugwi n'intumwa yawo tuzomenya Mwene Branamu n'umugwi we azozanana nawe. Tuzomenya Wesley na Luther na Irene na Marte na Colomba na Paulo. Abo bose tuzobamenya. Nicyo gituma tumaze igihe tuza turavuga, tumaze igihe kitari gito tuvuga ku ibyo byose, kandi tuvuga ibyo kuba twiteguye, twegejwe, nk'uko babwiye Mwene Branamu. Marayika aramubwira ati ntiwiyeze kubwo kugenderwa n'abamarayika. Rero tube twiteguye kugira ngo vuba twakira abo bashyitsi, uko kugenderwa. Ibanga ry'ibiremwa bishasha. Reka duhaguruke, gutyo rero twakire muri iki kigwa ibanga ry'ibiremwa bishasha, uwo twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago.